zayireka ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Fabrice ndi mu rukundo na Engineer Regide Mwemero nibo bari mu buhinga bw'ivyuma kaza nshuti nange bakunzi ba RPA mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 mu kakaro mwaka wa 2020 ihiganira hanini kigizwe n'izingo nkuru zikurikira. Inyuma y'ukwezi kurenga maze aturatura umutamakazi Konsesanze Imana yobagiye gutunganirizwa ni nyuma yaho intumwa z'umuhuza w'abarundi zigiriye urugendo muri zone Gatabo aho zari zijanwe no kumwumvikanisha n'uwahoze arongoye komine Kayogoro ari nawe yamwomoye. Abadandariza ku isoko ya komine Ntega y'intara ya Kirundo basaba buramatari waho gusubira ku ngingo yafashe yo kugara burundu utuzu twasugumwe two kuri iyo soko kuko batinya gushobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike umwanya wari wo wose. Iyo ngingo ikabimaze ukwezi kurenga ifashwe n'uwo mutware ku nyungu ziwe bwite. Nayo nkuko bisanzwe ku misi yose ya kane igice cya kabiri cya kino kiganiro cariwe ikigabane ako hambere. Uyu munsi tukaza kubandanya tubayagira kubijanye n'ubworozi bw'inzuki. Kino kiganiro mugishikirizwe na Jewe Josiane Muzaneza mfadikanije na mugenzanje Marie Ange Irakoze. Ndakuramukije Ange. Ndakuramukije Jose. Mukanya isase n'inkuru imwe nk'ukwayo. Ndasubiye kuba ramutsa duhereye kino kiganiro ku makuru kuri no nkuru y'umutekaniciye ku masonga aho hari uwunguruza abantu kwipikipiki yishwe n'abantu bataramenyekana ku mutumba Kibimba zone Kayogoro komine Makamba ni mu ntara ya Makamba ahari kwijoro ryo kuwa kabiri uheze. Amakuru ava mu mabanda avuga ko uwagendesha ipikipiki yaravuye ahitwa mu Ruvumera muri komine Nyanzarake aja ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Uyagendesha ipikipiki ngo yoba yishwe n'uwo yari yunguruje akaba yamukubise ubuhiri bwo mu mutwe yagiye acagenda namutwaye ipikipiki yiwe yariko arakoresha ikiri nshasha. Mu gisata c'agateka kazina muntu naho haraheze hafi ukwezi umwana w'umukobwa wo muri zone Buterere afise imyaka 14 abuzwe irengero. Uyo mwana yagiye ku ishuri igenekezo rya 27 ruhenshi kugera ubu bakaba batarasubira kumukubita ijisho. Mu muryango wiwe bamenyesha ko barondeye hose bakabura n'igipolisi akaba ataco cabafashije. Ni inkuru ya Clovis niyo nkuru. Uyo mwigeme yabuzwe irengero yitwa Nahimana Shadia. Asanzwe yiga ku ishure ryitwa Ecole Eclairante riri mu Kiyange muri quartier ya Buterere. Nkuko amakuru dukura mu begereye umuryango wiwe abimenyesha ngo uyo mwana ahejeje gukora ikibazo ca nyuma yaciye ajana n'abandi banyeshure ku kiyaga Tanganyika aho bita kuri Black and White. Abo banyeshure bakaba bamenyesheje umuryango ko bamuheruka batashe aho umwe wese yafashe inzira imutahana ariko Nahimana Shadia akaba atigeze ashika muhira. Nkuko ayo makuru abandanya bimenyesha umuryango wiwe wararondeye hashoboka uramubura. Mu nyuma bahavuye baronka amakuru ko bamubonye muri zone Kinama quartier Bukirasazi. Aho naho yari kumwe n'umusore yitwa Abdul Karim. Niko guca bitura igipolisi. Igenekerezo rya 4 mu kakaro Abdul Karim yahavuye afatwa arafungwa. Ariko nkuko amakuru RPA yaronse bimenyesha ngo ako gasho yakamaze mu mwanya rumerumara kuko kuwa 6 mu kakaro mu muryango w'uyo mwana bahavuye bamenya ko inyamiramabi izwi ku izina rya Jezi ikorera kuri Enapo ari nayo yari ifise iyo dossier yafashe ingingo yo kurekura uyo musore ibanje gufumbatishwa igiturire na nzima mu bijanye n'agateka kazina muntu nyene. Igipolisi hamwe n'abategetsi b'u Burundi ngo bakwitwararika kurondera Christophe Ntabaresha umunyabigega w'ihinguriro Afritextile yabuzwe irengero bafatiye ku nimero iri kiratera ubwoba umuryango. Bivugwa na Pacifique Nyininahazwe aharanira agateka kazina muntu akaba narongoye ishira hamwe Focode. Ivyo bivuze inyuma yaho haciye indwi irenga Christophe Ntabaresha umukozi wa Afritextile abuzwe irengero mu gihe yaratashe avuye ku mirimo yiwe. Kurikira Pacifique Nyininahazwe. Turatewe umutima uhagaze n'inyuruzwa ry'umurundi yitwa Christophe Ntabaresha umukozi wishira hamwe Afritextile ibujumbura yabuzwe irengero mu gihe yaravuye ku kazi we aho ari umukontable mwishira hamwe yitwa Afritextile ibujumbura yavuye ku kazi ku mugoroba ariko ntiyigeze ashika ku rugo rwiwe mu Kinindo.
umuryango wa Christophe waramurondeje uritura n'inzego z'igihugu cyane cyane igipolisi ariko ntaco tubona kiboneka kiriko kirakogwa kugira ngo Christophe Ntabaresha ashobore kuboneka. Kuva ku munsi w'Imana uheze hari abantu batera ubwoba umukenyezi wa Christophe Ntabaresha bamutelefona bamubwira ko abandanije kurondeza umugabo wiwe ko nawe azomusanga iyo yagiye. Itelefoni muhamagara yarashikirijwe igipolisi cy'u Burundi. Ni ukuvuga ko umuntu abikora vyoroshe ko igipolisi gishobora kumutora kikanamubaza iyo Christophe Ntabaresha yagiye. Ariko kubona igipolisi ataco gikora kiboneka bidutera amakenga kuko no muri kahise tuzi abandi benshi bagiye bafatwa bene uku mu nyuma bakabugwa irengero kuko baba batwawe n'inzego z'igihugu cyangwa ugasanga izo nzego z'igihugu zirazi abantu babikoze abaribo. Nico gituma dufise amakenga bishoboka yuko yohava bugwa irengero gose mu gihe inzego z'igihugu zoguma zigenza uko ziriko zirigenza. Tugasaba rero ko igipolisi n'abategetsi b'u Burundi bo kwerekana vy'ukuri ko bitwararitse kino kibazo bakarondera uwanyurujwe bakarondera kandi n'iyi nimero itera ubwoba umuryango bagafata uyu muntu bakamubaza ivyabaye ivyarivyo. Kubijanye n'iryo nyuruzwa nyene twasubiriye kurondera Nkurikiye Pierre umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi cyo kimwe n'icegera ciwe nkuru nziza Moyiza ariko telefone zabo zahamagara hakabura witaba. Twanarondeye Ndirako Buca Gervais umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano amaze kwitaba akaba yaciye aducira ku murongo wa telefone. Umukenyezi aba ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo amaze iminsi 3 amanukanywe kuvurirwa mu gisagara ca Bujumbura inyuma y'indwi zibiri zari ziheze ari kiruruma mu bitaro bikuru vyo mu ntara ya Karusi. Yakomerekejwe n'abandi bakenyezi bamwagiriza kwiba abagabo b'abandi. Mu muryango wiwe bagatangazwa nuko abahohoteye uwo mukenyezi bazwi ariko bakaguma bidegemvya. Ni inkuru ya Baltazar Miburo. Uwo mukenyezi yahohotewe azwi ku izina rya Karetse Aline aba muri quartier Ndava iri mu gisagara ca Cankuzo. Nkuko bivugwa n'ababanyi biwe ngo uwo mukenyezi yahamagawe kuri telefone n'umukenyezi yitwa Manikura Kure Karine ari kumwe na Silvia Niyibitanga amubwira yuko yo musanga ku witwa Gabriel Misago asanzwe atwara igisata c'ivyigwa ku ishure ry'ubuvuzi ryaho mu Cankuzo. Uwundi kubera yarazi ko ari ababanyi ntiyatevye kubitaba. Ashise ngo baciye batangura kumutera ibintu vyari mu nzu nkuko bivugwa n'uyu mubanyi wiwe. Uyu mudame atangura kumutera intebe, atangura kumutera itasi, uyu nyene bakomerekeje yitwa Aline Karetse aca agenda kwinyegeza mu gikoni. Uwo nyene gupango uyo prefete Gabriela niyo aca agenda aramukurayo aramukwega amuhendahenza yamukuye muri ico gikoni iyo yari yahungi acaramuzana no muri saro baca bafata ubuhiri baramukubita mu mutwe hanyuma umugore aratubwenge. Ntivyahereye aho uko ari batatu bahejeje kumukubita ubuhiri mu mutwe agaca atubwenge baciye bakoresha imbugita nazo. Baramukubita bose bamukuraniye uko baciye bafata imbugita baramutemagura mu mutwe baramuzibagura mu bitugu baramuzibagura ku maguru ku maboko barazibagura ku matwi amatwi yose baratemaguye ku buryo no ku gitsina nyene ngo bagitoteza. Mu nyuma yahavuye atabagwa n'uwundi mukenyezi w'umuganga asanze aba mwugo rugo rw'uwitwa Gabriel Misago yari yatanze inzu yo gukubitiramwo Karetse Aline. Ikibabaza abanyagihugu bo mu gisagara ca Cankuzo nuko abo bagirizwa ubwo bubisha bafashwe bagafungwa ariko bakaba bamazeyo umwanya urume rumara. Twarondeye bagaza mushikiriza manza mu ntara ya Cankuzo aca aturungika ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane Agnesi Bangiricenge. Uwo nawe twamuhamagaye kuri telefone yiwe ngendanwa ariko ntiyatwitavye. Baltazar Miburo nkuko nababwiye mu ntango za kino kiganiro intumwa zidasanzwe z'umuhuza w'abarundi zaraye zigendeye mutamakazi Concessa Nzeyimana wo muri zone ya Gatabo komine Kayogoro y'intara ya Makamba yomowe mu itongo yiwe na mustanteri wa komine Kayogoro. Bamaze kumviriza impande zose izo ntumwa zavuze ko zizogira ico zishikirije mu minsi iri imbere. Ni nkuru ya Eloge Divin Remesha. Nkuko bivugwa n'amasoko ya RPA muri zone ya Gatabo muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba aho umupfakazi Concessa Nzeyimana w'imyaka 72 asanzwe aba kandi ari naho yarenganirijwe na musitanteri w'iyo komine. Kuri uyu wa gatatu intumwa zivuye mu gisagara ca Bujumbura mu biro vy'umuhuza w'abarundi zari zahishikiye kugira ngo zimenye neza ikibazo kiri hagati ya Concessa Nzeyimana na musitanteri wa Kayogoro.
Uyo musitanteri wa Kayogoro nyene ari we Zashemi Sago nkuko bibandanya bivugwa n'amasoko ya RPA ntiyigeze agera aho izo ntumwa zariko zirumviririza umutamakazi Konsesa Nzeyimana. Izo ntumwa zikaba zaje ziri kumwe na Innocent n'impagaritse asanzwe aserukira ibiro vy'umuhuza mu ntara zo mu manuko bw'igihugu. Musitanteri nawe serukirwa na Gervais Habonimana arongoye zone ya Gatabo. Intumwa z'umuhuza w'abarundi zarumvirije impande zose kubijanye na dosiye ya Konsesa Nzeyimana. Mu nyuma izo ntumwa zahavuye zija mu mwiherero ziraheza ziragaruka zibwira abaraho kwinyisha ikibazo ca Konsesa Nzeyimana urwego rw'umuhuza w'abarundi ruzogira ico rubivuze ko mu ndwi zibiri ziri imbere. Tubibutse ko umutamakazi Konsesa Nzeyimana amaze ukwezi kurenga aturatuzwa. Mwihohoterwa yakorewe yarafunzwe ari kumwe n'utwuzukuru twiwe tubiri. Hari haheze iminsi mike musitanteri wa Kayogoro Zashemi Sago ategetse ko inzu yiwe isamburwa. Arekuwe uwo mutamakazi yaciye yitura ubuserukira umuhuza w'abarundi mu ntara z'ubumanuko bw'igihugu. Innocent Impagaritse aserukira umuhuza muri ico gice cy'igihugu yaciye ategeka ko uwo mutamakazi ava muri iryo tongo aca yugaza igufuri iyo nzu yahora bamwo. Gushika uyu munsi Konsesa Nzeyimana akaba atagira hakika umusaya n'utwo twuzukuru twiwe. Eloge Dive Remesha arakenuye abanyagihugu bo ku mutumba Busaga zone Murago komine Murambi mu ntara ya Rumonge bariyamiriza agatotezo n'iterabwoba bakorerwa n'imbonerakure zo muri iyo zone bavuga ko bigezaho izo mbonerakure zishinga sentare zo mu Kinyegero aho zica imanza zigatangisha n'amande y'umurengera amande ataninjira mu kigega ca komine. Onezime Dushimagize yaduteguriye iyo nkuru. Ubwoba ni bwinshi muri abanyagihugu bo ku mutumba Busaga biturutse ku mugwi w'imbonerakure zihaye uburenganzira bwo guhana kwiba no kunyaga izuba riva. Abo banyagihugu bavuga ko hageze aho izo mbonerakure zishinga sentare zo mu Gifuri zigatangisha amande y'umurengera zisabikanya amande atinjira mu kigega ca komine. Uwo mugwi w'imbonerakure uranika convocation ikabirungikira umuntu yitwariwe yanse kwitaba bashaka n'imbonerakure zikamushorera n'inkoni akubitwa gashaya akaca ashika aho bacira imanza zabo bakamuca amande bakamurekura ari uko ayo mande arishwe n'umuryango. Izo manza zishibwa n'imbonerakure zibera mu gacimbiri ka Kirama ku mashure yisumbuye ya Gahongo ya kabiri. Ayo mande batangisha ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 300. Kugira ngo ntibivugirwe hejuru ko bariko barasahura abanyagihugu, izo mbonerakure zitera ubwoba abatsoye amafaranga ko batohirahira ngo babivuge nimba bagekeneye kubaho. Aho bigeze ubu izo mbonerakure zari haye ubasha bwo gukora ico zishatse harimo gusahura izuba riva. Akaroro kavuba nako ku munsi w'Imana uheze igenekezo rya 12 mu Kakaro aho uwo mugwi w'imbonerakure witoye uja ku rugo rw'uwitwa Nyandwi Firemo ruri ku gacimbiri ka Kirama zimutegeka kumuha inyana y'inka zigenda zishoreye. Inyana yari igenewe babiri mu bagize ishirahamwe CDC nk'uko umwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba bitwiganira. Kubera ubwoba ashazitura acayibaho iyo nka bari bafashe mu CDC ko mu kujejwe iterambere ku musozi ko izoronka witwa Ruzwavako Anatanaye hamwe na Nyabenda Jo. Iyo nka itumira kweza zitwara batsi bayitwaye. Iyo miryango ibiri rero yari yateye ubwatsi irategura nyene yoronka igitungwa mugabo no munsi ntibazi ngo vyahereye kandi ntibazi niyo iyo nkigeze. Mu bakuru b'imitumba ngo ntawubahuka kugira ico bazizomonera kure ngo koko zigenza nk'inyamaswa. Abanyagihugu bazone Murago basaba abarongoye komine n'intara ya Rumonge guhagurukira ico kibazo c'imbonerakure zidasiba kubahohotera. Tugiye dusabye kubaha musitanteri ngo ikomine yacu ya Buranda nyakubahwa aheruka kukenwa warongore intara yacu ya Rumonge guhagurukira iki kibazo kuko abenegihugu batakiwe n'ubwoba bongere bashimangiye icyavumeriwe na nyakubahwa mukuru w'igihugu ko twokwisunga intara yo kumukina. Abo banyagihugu basaba kandi abarongoye ishengero rya Pentecote ya Gahongo ya kabiri kugira ico bakoze ngo kuko izo manza z'urudubi zishibwa n'imbonerakure zibera mu mashuri yegukira iryo shengero. Mu makuru yo hanyuma tuzobabwira amwe mu mazina y'izo mbonerakure zihohotera abanyagihugu muri zone Murago komine Burambe intara ya Rumonge. Tugaruke no ku mabi zagirizwa n'abanyagihugu. Onezime Dushimagize tuve mu makuru ajanye n'agateka kazina muntu tubabwira yavugwa mu butungane aho Terence Mushano icegera c'umukuru w'ishirahamwe gishinze kugwanya ihonyabwoko mu Burundi ase genocide Cirimoso
yararekuwe ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu inyuma y'iminsi 6 yaramaze apfungiwe mu gaco k'igipolisi cy'Inyamiramabi kwijabe. Terence Mushano yari yahagaritswe kwigenekerezo rya 9 mu Kakaro ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye mu gihe harika ikiganiro abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu aho yaciye yagirizwa guhungabanya umutekano w'abanyagihugu. Icegera c'umukuru wa ASE Genocide Cirimoso yahagaritswe ku itegeko ry'abarongoye ikibuga c'indege bafadekanije n'abarongoye igipolisi gicungera imbibe n'ibirere PAF mu mfunyapfunyo, ariko naho rero yatezuriwe. Terence Mushano yasabwe kubandanya yitaba ubutungane ariko yidegemvya. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije amezi 8 n'imisi 26 bafungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza. Sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isubiramwe imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugufungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu y'umuriyoni kuri umwe. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza makuru ajanye n'indwano zariko zirahuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibigwanisho muri commune Musigati. Bagirizwa kugerageza kwifadikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu. Reka mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu gisata c'amagara y'abantu bane ku majana 506 bapimwe kuri uyu wa gatatu nibo batowe umugera wa corona ku munsi ugira 8 w'isekeza ryo gusuzuma abafise ibimenyetso vy'uwo mugera mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bitigiri ivyabo bagwaye bishikirizwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida bufatiye ku vyavuye mu bibanza bitatu bitandukanye bipimigwamwo umugera wa COVID-19 Bujumbura. Muri kino gihe abamaze gutogwa uwo mugera bose hamwe mu gihugu bagaca baba amajana 310. Tuve mu gisata c'amagara y'abantu tuje mu gisata c'indero. Abanyeshure bo kwishure gitiriwe ikiyaga Tanganyika babeshe ko bayobewe bazira ubwoko bari bakwiye kugorogwa mu kubigisha ko kwishure atabikorwa vya politike bihakoregwa. Ivyo bishikirizwa n'umwe mu bakurikiranira hafi igisata c'indero mu Burundi, Elari Nibizi, aho asaba ko abigisha abo banyeshure ivyiyumviro vy'amacakubiri bohanwa n'amategeko. Dukurikire Elari Nibizi. Abo banyeshure ubumvirije barinjiwemwo inyigisho kandi ari mbi, inyigisho ziyobeza. Ikintu ca mbere abana no kubanza bakabakingira. Mu kubakingira no kuvuga yuko bakwiye kuronka izindi nyigisho zibereka yuko ivyo bize atari byo. Ni benshi bamwe baragize Imana baramenya, abandi barayobewe baranuma, abandi kumbure barabikoresheje barakoresha iterabwoba barunguruzwa ku nguvu. Rero kwibuyira iserutse abo bana bakwiye gukingirwa ntawo kwihutira kubahana kubera yuko bararenganijwe mu bisanzwe. Uwabarenganije bwa mbere n'ujya muntu yabumvishije yuko agiye mu bya politike akumviriza ivyo babarira azoca amenya bijya ntivyandikwa kuri birete kandi sini intango y'ubwenge canke y'ubwitonzi. Bakwiye gukingirwa nibumvirize neza aho ivyo bigishijwe byabagejeje, hanyuma babibakuremwo kumera nk'ukunagura, ni nko gusanura imitima yasambutse, babereke indero ijanye n'ibihe byabo bwayo gutegura kazoza. Ndashimiye abantu baheje bakabishura bakababwira bati aho mwihenze, ariko ivyo ntibikwiye. Ica kabiri ni baraba abantu bose bagiye kwigisha ivyo bintu babashire ku murongo, babahane kuko novuga yuko basibije ivomo, bisha kokize babujije abana kwiga, babigisha ibintu bibi. Wumvise ngo twarize ngo kahise k'igihugu, urumva ko bize kahise katariko, kahise katigishwa mu ishuri. Abigisha nibakomezwe, umuyobozi w'ishure n'abahinguvu no mu mashure hose bikwire kuko hari itegeko, bubahiriza itegeko. Leta nayo ishigikira abigisha mu kubahiriza itegeko, baheze bakubure umuntu wese atemeye gukoresha itegeko. Abo bigisha nabo bidegemvye baronka amahoro, bumve yuko gukurikiza amategeko ahubwo bifasha igihugu. Nyerega abana bagenda kuko bakwezwe n'abakuzwe n'abatwara amashuri n'abigisha babo n'abatwara imigambwe hirya no hino, bavanga amabanga yo kwishuri n'amabanga yo mu mugambwe, bakibagira yuko itegeko rihari, yuko ishure ari kibanza gitegeka gukingirwa ivya politiki.
Tukiraho nyene abo banyeshuri ariko ngo barakoresheje imvugo ikakaye kandi hangwa n'igitabo mpanavyaha c'u Burundi kubera ivyo rero umushingwamanza Janvier Bigirimana asanga ngo bari bakwiye inkebuzo kugira ngo n'abari inyuma yabo bazogira ico batinya kurikira umushingwamanza Janvier Bigirimana. Amajambo yavuzwe na bamwe mu banyeshuri biga kuri Cedulac Tanganyika bavuga yuko ari imbonerakure aho bambitse iceyi bakambika inteba ishushe abigisha babo mu kuvuga yuko bayobejwe kubera imvo za politike imvo z'ubwoko n'ibindi dusanga imvugo yakoreshejwe inyuranye cyane n'amategeko eka mbere ihonyanga amategeko mpanavyaha y'u Burundi kuko bavuze bati vyakozwe kutuyobeza gusa ahubwo bari badukorera ihonyabwoko umuntu kwagirizwa ko yakoze ihonyabwoko ni ikintu kiremereye cyane bivuga yuko yabaye amajambo yakoreshejwe canke ingaruka zari gushikira abo bigisha byari ibintu biremereye cyane ku buryo abajejwe kubahiriza amategeko n'abajejwe indero twibaza yuko atari ibintu batezwa kugarukiriza ngaho nivyo abo banyeshuri bashobora kuba kumbure bakiri bato ariko harakwiye ibihano vyotuma bagarura ubwenge maze n'abandi banyeshuri urundi gwaruka baba bari mu migambwe canke batari mu migambwe ejo ntibazoze gukinisha ibintu mwene ivyo na cyane cyane bamenye yuko umunyeshuri aronka umwimbo mw'ishuri ari uko yashize umutima n'ubwenge ku vyigwa abigisha bamuha ariko vy'ukwitwaza ngo uri mu migambwe uri mu mbonerakure canke n'ibindi bamenye ko ivyo ari ibikorwa batezwa gukora mu mwanya atavyigwa bibarindiriye yuko ugwaruka rungana uko icambere bateza gushira imbere ari gushira umutima n'ubwenge bwabo kuvyigwa. Ikibazo c'abayobozi cari gihitiye gihanze ishure gisumbuye ry'imyuga rya commune Rugombo lycée technique communale de Rugombo coba kigiye kuva mu nzira amakuru dukura muri bamwe mu barezi bo kuri iryo shure avuga ko hagenywe umuyobozi mushasha bwegu kubgayo makuru nyene ngo bitegekanijwe ko umuyobozi yahahora abisikanya kuri uyu wa gatanu n'ugiye kumusubirira muri ayo mabanga mu gihe umuyobozi yahora kuri lycée technique communale de Rugombo yari yaranse gusubiza ibidodo abanyeshuri n'abarezi bariruhutsa kuko hari ibikorwa bimwe bimwe byo kuri iryo shure byari bimaze ukwezi kurenga bidakogwa neza. Humura Burundi. Ukwezi kuraheze abadandaza bo kwisoko ya commune Ntega mu ntara ya Kirundo badafise ubwiherero imvo ni ugagwa ry'utwo tuzu inyuma yaho mustaneri nabo basanzwe bakorana ibikorwa byo kwiyungunganya bubakiye hejuru ya hari binogo vyagenewe kujamwe imyanda ivuye muri utwo tuzu twasugumwe ni nkuru ya Rachel Kagisiki. Abadandaza bo kwisoko ryo muri commune Ntega mu ntara ya Kirundo badoma ku rutoki kuri mustanere waho nabo bakorana ko ari bo bubakiye hejuru ya hari binogo vyagenewe kujamwo imyanda ivuye mu tuzu twasugumwe two muri iryo soko uyu numwe muri abo badandaza. Mustaneri commune Ntega Ngabonziza Filipo afadikanije n'umuhanuzi wiwe mu vyerekeye ubutunzi afadikanije n'umunyamabanga wiwe afadikanije n'umwanditsi mu biro iwiwe afadikanije n'umubitsi comptable wiwe aho bagize agashyirahamwe bubaka hejuru y'amafosse optique ni ukuvuga amafosse optique na imisarani ku isoko. Kuva aho ubuyobozi bwa komine butangiye itegeko ryo kugara utwo tuzu twasugumwe abadandaza n'abanyagihugu bari basanzwe bikora kuri ubwo bwiherero basigaye baja kwituma mu ishamba abandi nabo bakaja gutira ubwiherero hafi y'isoko nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Abenegihugu baridoga cane baje mu isoko cyo kimwe n'abadandaza ko imisarani block sanitaire itariko irakora ivyo bintu bimaze ikiringo cy'ukwezi ariko uwo mwidogo ku babanyi umwidogo ku bashoye ibintu mu isoko tagira aho baja umwidogo ku badandaza barinda kuja hirya gutira mu yindi mihana. Abadandaza bo kw'isoko rya komine Ntega bafise impungenge ko mu minsi iri imbere bashobora kuzohandurira indwara ziturutse kw'isuku rike bagasaba ko ubuyobozi bwa komine bwo batezurira bukabugurura utwo tuzu twasugumwe. Twahamagaye Ngabonziza Philippe mustanere wa komine Ntega ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Arakoze Rachel Kagistie. Uyu rero ni wa mwanya wahariwe ikigabane ako hambere. Uyu munsi tukaza kubashikiriza igice ca kabiri kijanye n'ubworozi bw'inzuki. Innocent Valentin Singirankabo n'umutumire wiwe batubwira ikibanza c'umwuga wo kwegeka mu mico n'imigenzo y'abarundi baho hambere, bongere banatuganirire kubijanye n'imigigwa n'imigenzo vyajana n'umwuga wo korora inzuki. Ikiganiro ca kahise, amayagwa n'imigigwa n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Nshuti bagenzi muriko muradukurikira mu kigabane ako hambere cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 mu Kakaro 2020, ndabaye mwiriwe canke bwakeye bivanye naho muherereye. Mu kigabane ako hambere giheruka twarababwiye ibitari bike bijanye n'ingene umwuga wo kwegeka canke korora inzuki wakogwa ryari bahakura ubuki n'ingene guhakura ubuki vyagenda. Muri iki gice kigira kabiri twifashishije umutumire wacu Ndayishemeza Denis, umurundi yize ibijanye n'akahise, tuza kubiganira ikibanza c'umwuga wo kwegeka mu mico n'imigenzo y'abarundi baho hambere, imigigwa n'imiziro vyajana no kwegeka. Ikiganiro mwagiteguriwe kandi mugishikirizwa na Innocent Valentin Singirankabo. Kaze. Ubuki bwaringira akamaro cyane mu buzima bwa misi yose bw'abarundi baho hambere, kuko babukoresha mu kibanza c'imfungurwa be no mu buvuzi bwaho hambere hahise, nk'uko Ndayishemeza Denis abisigura. Hanyuma ubuki barabukanya ari umutsama, no kuvuga ata kindi kintu na kimwe babwize ko bakanye gusa, bakabumimina kugira ngo bijya bintu bita mu kirundi ibinyagu, no kuvuga zijya nzuki zari zikira magi canke zikiri abana b'inzuki bakiri bato bataratangura kuguruka bivemwo, hanyuma hasigara ubuki bwitwa ubuki bw'umutsama. Hanyuma ikindi kivamwo haravamwo ico bita ishashara ningira akamaro. Baravuga yuko nk'ikiro c'ubuki kinganya akamaro muri ndema mubiri kinganya n'amagi 50, kandi ikiro kimwe c'ubuki kikanganya n'ibiro 12 vy'inyama. Murumva yuko ubuki ari gifungurwa ngira akamaro cyane. Abarundi barabukoresha nk'umuntu yahiye, bagahita bakamusuka ko ubuki bukeyi, ubwo bushe bugahera bugakira, mbere no kuzimangana inkovu ikazimangana, umubiri ugasubira kumera nk'uko wari umeze kera. Ubuki kandi barabukoresha nko mu kuvura ingwara zo muri ibihimba vy'ihemero. Umuntu iyo akorora akababara mu muhogo canke ngaha mwikiriza, ubuki rero burashobora kuca bumufasha kugira ngo ashobore gukira. Naho inzuki zari zifise ikibanza gikomeye mu buzima bw'ibidukikije bwaho hambere hahise, byarashika aho vyaba ngombwa ko inzuki zimurirwa mu kindi kibanza kugira bazihungisha imiriro ya Nyakanga n'ibindi vyazibangamira. Ngasanga inzuki zirabangamiwe n'ibintu bizirya, zikabangamirwa n'abashobora konona ibitiba, zikabangamirwa kandi n'imiriro ya Nyakanga. Imiriro ya Nyakanga yarashobora irabangamira cyane inzuki, kuko murazi isambura ikintu cyose bihuye. Rero haragera igihe umuvumbi akabona yuko umuzinga y'ubangamiwe, bigasaba yuko aja kuwunguruza, kuko muzi neza ko inzuki ziryana kandi atabagiye guhakura ngo abanza kuzirukana, ariko yabagiye guterura igitiba kugira ngo acunguruze cyose. Yajana nk'ikintu ategeza gitekeramwo, agaheza akakiboha, amaze kukiboha akacikorera. Yagenda yambaye ku buryo zitamurya, ku buryo acikorera za nzuki zikaguma indani, maze akaca kijana acikoreye. Rero ntiyahindukira, kandi n'uwo bahura nta numwe yaramutse. Yaragenda uko nyene, n'abantu bari bamaze babizi yuko umuvumbi yikoreye umuzinga atawe bahura ngo amuramutse canke ngo amuvugishe. Maze yaba yateguye ahagishira kure y'iyo miriro ya Nyakanga canke kure yaho handi hantu abona ko hatamworohereza,
canke akaba yagishize ku biti vy'urugo ababanyi bakavuga ati dukureho izo nzuki ziratubangamiye. Hariho ibintu rero vyinshi bituma umuzinga nyenewo asabwa kuwunguruza, rero yaca yikorera agaheza agategura haza kuwushira, ashobora no gushinga ibiti vy'amashami bibiri bitumberanye, agaca ashira hagati y'ayo mashami, agaca aterekako, maze agaheza akabohora akagenda, inzuki zigaheza zikaba ngaho hantu, gutyo zikaba mu mwidegemvyo. Hagati y'inzuki n'abavumbi hariho itumatumanako ridasanzwe, kuko nyene igitiba yashobora kuvugira amazina inzuki zigenza, maze nazo zikamwumva ku buryo zashobora gutururira mu gitiba ciwe nk'uko umutumira bisigura. Kurya rero aborozi basanzwe n'aborozi b'inka usanga mu Burundi bari bafise amazina y'inka bakavugira ibicuba, n'aborozi b'inzuki bari bafise ibyo bavuga byo kuzitazira kugira ngo berekane yuko, murazi neza mu Kirundi bavuga bati umuntu wese yivuga wamuhaye. Rero n'inzuki abo zagiye akamaro bari barashizeho ibyo bavuga, ibyivugo byo kuzitazira. Kenshi iyo inzuki ziriko ziragenda ziciye nka hejuru ari kigwi, abantu baravuga bati turura mwami w'inzuki turura. Aho onye kenshi kwaba ari kugira ngo izo ziriko ziragenda zigwe mu gitiba coba kiri zimuka gutyo, kugira ngo zeze zigira ubuki aho hafi, maze nye n'umuzinga ahatorere akoyoko. Ariko kandi baravuga n'amazina, bakavuga bati ngizo ziraje, ngizo nizantwarira ku maguru kuko zotwarira ku mutwe zosesa, akavuga ati zigira ngo gwi, ugasanga barabishira mu karirimbo, maze bakerekana novuga nti ubucuti buri hagati yabo nizo nzuki. Ngizi ntwarira ku maguru zatwara ku mutwe zotoboka ubuhanza zikiri ibibondo. Ngizi ntombombi ntomborera muguru mama zatwara ku mutwe zotoboka umuhanza zikiri ibibondo. Ziragwaguza zigira ngo ngwi. Nk'uko aho hambere hahise imyuga yakunda kugendana n'imiziro, Ndayishemeza Deni, umurundi yize ibijanye na kahise, avuga ko n'umwuga wo kwegeka wari ufise imiziro yari yihariye ubworozi bw'inzuki. Baravuga ko umuvumbi iyo yaraye ku buriri atashobora kuja guhakura cambere ngo aje kuraba imizinga yiwe nimba ari kuraba ko imeze neza, ko atacayononye canke ko inzuki zatashe. Ico babigirira byo kuvuga bati inzuki zohava zitaza canke zigahava zidakora ubuki bukwiye canke bumeze neza. Imyuga imwe yari ikora ikagira kandi n'imiziro bijana, ariko mu mwuga w'ubuvumbi nta bakenyezi baba abavumbi. Uravye n'ingene abavumbi bigenza, usanga yuko umuvumbi agiye kuraba imizinga yiwe kenshi hari igihe yatemberana n'umwana we w'umuhungu, nta mwana w'umukobwa yakunda kujana, akajana rero umwana w'umuhungu kugira ngo uwo mwana w'umuhungu bwa mbere amufashe, ariko bwa kabiri uwo mwana anabimenyere, ku buryo ngira ngo umuvumbi yavuga ati ninasaza ntakigira ingufu zo kubikora, uwo mwana wanje azobikore, ninamara gusandaba naho umwana wanje azoheze abandanye umwuga nawe uzomugirira akamaro nk'uko nanje wangiriye akamaro. Vumbi wasanga ari umuntu afise novuga nti icubahiro mu kibano, nko mu gihe c'umuganuro canke mu kindi gihe wasanga ari umuntu novuga nti acitse umutoni, ku buryo yavuga ati aha anye nshitsi ibwami bazonyakira, hanyuma nkeneye ijambo mbaza ku muganwa canke ku mwami ntibizongora. Mbere hagashika naho kubera ivyo bikorwa umuntu iyo yabikoze neza akabikora kera aza n'ubuki buryoshe, haragira n'igihe umwami ashobora kumugabira. Rero nico gituma wasanga abavumbi bafise akamaro, bafise novuga nti n'ijambo mu Burundi bwaho hambere. Aho hambere hahise ku ntwaro za cami, umwuga wo kwegeka wari ufise ikibanza ntayegayezwa mu mico n'imigenzo, ndetse no mu mvugo abarundi barikora ko amajambo amwamwe dusanga mu bworozi bw'inzuki. Ndayishemeza Deni aratanga uturorero. Garutse ku mvugo y'abarundi usanga yerekana akamaro k'inzuki, bavuga ati uragashira imbere nk'umuzinga, no kuvuga bakwifurije gutera imbere, kugumutera imbere wama ivyiza ko mu muzinga hariyo ubuki, inzuki ziguma zivyara, kandi
inzuki zirumvikana zikaguma zitera imbere mu ntwaro ya cami rero abavumbi bari abantu novuga nti bafite akamaro gakomeye kuko murazi yuko mu gihugu cacu Burundi hariho novuga nti byo tuvuga byerekana yuko ubuki butangwa n'inzuki bwari bufite akamaro gakomeye mu Burundi turavuga yuko Burundi dukeneye ko kiba igihugu c'amata n'ubuki murumva ico bisigura yuko dukeneye ko haba igihugu kirimo amahoro kandi kirimo ibintu umuntu ashobora kuronka ivyo afungura akongera akagira akanyamuneza kubera yubahirijwe hanyuma kandi turavuga yuko iyo umuntu avuga ikintu cy'ukuri avuga ati simbesha avuga ati jewe simvugira muvumbi kumuvumba nukuvuga simvuga ngo umuvumbi ngo ndamukingira ikibaba kubera yuko nzi yuko agana inzoga iryoshe y'ubuki hanyuma ngo azompeko oya byumvikana yuko ubuki cyari ikintu baha agaciro muri kahise ku Burundi murazi yuko umwami iyo hageze ko atanga ati umwana umuhungu wiwe Samuragwa yakuze bakabona ko hagere ko ikirenge ciwe cakuze ashobora kumusubirira hageze ko amusubirira ageze ko avaho bavuga ngo ni ukwihubuki no kuvuga ko ngira ngo bafata ubuki bakabuvanga n'ibintu vyica hanyuma umwami agaheza akavyihereza hanyuma agaheza agasinzira agashengera hanyuma umuhungu wiwe agaheza agafata igihugu akaba umwami bakamwimika urumva yuko bakoresha iryo jambo vyerekana kandi agaciro baha ubuki ari imyuga yakogwa ibwami ugasanga bijivanye n'imiryango bagenda abantu barimwo ugasanga hari by'abahanza bakora hari byo abenengwe bakora hari ibyo abajiji bajejwe ngerageje kurondera sinabonye imiryango yari ijejwe ibintu byo kwegeka ariko ico nabonye nuko wihweje hirya no hino no mu gihugu urabona hanini ko wari umwuga wakugwa n'abantu bose kandi mu ntara zose z'igihugu rero umuntu bavuze batujya muntu n'uruyuki no biha insiguro zibiri ashobora kuba ari umuntu aciye ubwenge akerebutse biboneka ko adasamara icyateza gukora agikora kuko uravye akazi inzuki zikora uruyuki ntigwigera rusamara kandi uruyuki iyo rukuriye urababara cyane rero iyo umuntu bavuze ko ari uruyuki aba ari n'umuntu yoba ashobora kuba inyishu zishobora kuba zikarishe canke ibikorwa vyiwe babona yuko bubangutse baravuga ko uruyuki ruriye umuntu ruca rutakaza ico bita uruboyi nico gituma umuntu aca vyimba kubera ubumara buri muri rurya ruboyi maze rero urwo ruyuki rutakaje uruboyi zango rusubire mu muzinga kuko ruca rucika ikintu bita ikimpingwe ntiruba rugikwije ntiruba rukimeze nk'izindi nzuki umutumire wacu Ndayishemeza Deni aheraheza atubwira ingene inzuki zatunganya ndetse zigitunganya nuno munsi ibikorwa vyazo mu muzinga mu muzinga inzuki ziritunganije ahanini novuga ko hariho ubwoko butatu hariho ubwa mbere na mbere umwamikazi mbere usanga novuga nti ari uruyuki runini ugereranije n'izindi umwamikazi rero iruhande yiwe hariho izindi nzuki sinzi ingene nozita mu kirundi muga novuga ko ari nk'amahushi nk'amasuguru y'inzuki hakaba rero n'izindi inzuki bita abakozi rero umwamikazi akamaro kiwe nukurondoka ayo mahushi y'inzuki nta kindi ajejwe atari kubangurira umwamikazi kandi umwamikazi rero araramba abaho ikiringo kirekire ikiringo nyene gishobora no kurenza imyaka 2-3 canke 4 nukuvuga araramba gose kugira ngo avyare izindi nzuki nyinshi hanyuma hakaba rero nayo mahushi y'inzuki atakindi ajejwe atari kubangurira umwamikazi kugira ngo aheze avyare izindi nzuki nabo akazi kabo nako mugabo rero zozo ntiziramba mbere baravuga yuko niyo hajya atamashurwa hari no kuvuga nko mu gihe cici hagatera inzara inzuki zikabura icyo zidaha ngo zizane gukora ubuki bugahera baravuga yuko aba bakozi baca bica
izo zindi nzuki z'amafaux bourdon. No kuvuga yuko iruhande yabo rero umwamikazi hariho kandi izo bita mu gifaransa les ouvrières. Abo ouvrières no kuvuga ni inzuki zijejwe kuja gusarura zigaheza zikazana mu mbabarire sinzi ingene bo byita mu Kirundi mugabo no kuja kudaha ivyo zidaha ziradaha ico bita nectar mu gifaransa zikadaha ico bita pollen canke propolis ni bijya biva mu mashurwe no ku biti zigaheza zikazana nizo rero ziheza zigakora ubuki. Uruyuki ruzoba umukozi ntirugaburirwa co kimwe n'uruyuki ruzoba rujejwe kubangurira umwamikazi biratandukanye kandi umwamikazi ubuki usanga yihereza sico kimwe nubwo izo zindi zifungura kugira nsigure akamaro k'umwamikazi no gafatanya hamwe n'ubwo bundi bwoko bw'inzuki umuntu asanga mu muzinga. Nshuti namwe bakunzi b'ikigabane ako hambere murumvise ibitari bike bijanye n'umwuga wo kwegeka waho hambere hahise mwumvise ico ubuki bwari bumariye abarundi baho hambere tutibagiye imigigwa n'imiziro vyajana n'umwuga wo korora inzuki. Ndabashimiye ko mwaduteze yompi muri benshi ntibagiye no gushimira umutumire wacu Ndayishemeza Denis we yemeye kuduha ikiganiro. Ni ngaha tugarukirije ikigabana ko hambere cyo kuri uyu wa 16 mukakaro 2020. Kuri mikro mwari kumwe na Innocent Valentin Singira nkabo naho ubutaha. Cyari ikiganiro ako hambere imigenzo amayago n'imihigo yabo hambere tubiragabana. Arakoze Innocent Valentin Singira nkabo ninonga hatuye dusozerera ikiganiro ho muri Burundi cyo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 16 mukakaro mwaka wa 2020. Mwakoze mwege mwese mwaduteze abiri bakoze n'abagenzanje bamfashije gutororokanya no makuru yaciye mu kiganiro ho muri Burundi cy'uyu munsi. Reka nshimire Fabrice ndi mu rukundo na engineer Egide Mwemero bari mu buhinga bw'ivyuma nibagiye mugenzanje Marie Ange Rakoze yamfaje kubashikiriza ano makuru yaciye muri kino kiganiro. Josane Muzaneza mwari kumwe nkabanda basezeye ndabifuriza kururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibandanye irinda Burundi n'abarundi naho butaha. Ho muri Burundi ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.